Bagabo ngo ndabatera inkuru habaye umuvyeyi yari ku rusengero hama rero ikanisa rirangiye umupasiteri aramubwira ati woshobora kudusengera tugataha muhira mu mahoro nawe avuga ati yego ndabishoboye aca arahaguruka rero abantu barunama nyene bategereje ngo asenge aca arasenga mu kingereza asenze mu kingereza rero harageze ahantu rero birakomera biramucanga atangura mu kingereza avuga ati ngo God ngo you are nothing without me aho rero kuba tumva ikingereza yaravuze ati Imana nta kirico nyene atabirimwo rero kaba karabaye niho rero ku nyigisho ngaha nukuri gerageze musenge muze mu ndimi muzi kandi musoboye ntimuze kwimaramaza ngo mutangure gutuka Imana igituma rero nanze ndabivuze ibi ni kubera benshi ndababona mu ntuzeye muri inbox bari kumpanura ngo bagomba nkorese ngo ikingereza ngo kuri aya mavideo yanze ama content yo guteka nukuri ikingereza ntabwo ari kibi ndagikunda kandi ndakivuga no kucumva no kucandika no kugisoma ndagisoma mugabo rero ntabwo ndumva ndi comfortable kuvuga ikingereza mu mavideo yanje kandi ikindi naco ikingereza ntabwo ari ururimi nkoresa kira munsi ngaha muri Norvege bafise ururimi rw'iwabo rw'ikinoroveje rero ni urwo rurimi niko nkoresha kira munsi niko ndumva ndi comfortable kuvuga n'ikirundi gituma ndakivuga ni kubera nyene ariko nkoresha muhira ba mama bo tuvukana ibintu nk'ivyo kandi ururimi rw'ikirundi ndarukunda ruranyorohera kuko ari ururimi rw'iwawe nyene wumva wisanzuye uri kuvuga niko ndakabwira ati nimwimaramaze mutazi ikingereza ngo hari umuntu ari kugutwenga ngo nta kingereza uzi nukuri ururimi atari rwawe ntukomplike ibintu ntuze kuvuga ngo wiforcinge ngo uvuge ururimi rutari rwawe usanga uri kuvuga amakosa oya vuga mu rurimi wumva utahura na wewe uze kurekana n'abo bantu kandi umuntu azokubwira ngo nta bwenge ufise ngo kubera utavuga ikingereza umuntu azoba ari kwikomplika aho nyene ni wari kijuju Imana yaduhaye indimi zitandukanye for a reason kugituma kuntuzeye yaduhaye intuzeye indimi zitandukanye kubera yarabonye ati nibyo bidukwiye rero uza kwigora kwikomplika kwiyumva ngo uvuze ngo ikingenza ngo niho bakubona kuri important cyangwa ngo uzi ibintu cyangwa ufise ubwenge bwinshi nukwihenda uko nukwihenda hari abantu bafise ururimi ntuzeye bashobora gukoresha indimi nyinshi kandi bakazivuga neza abo bantu bariho kandi Imana yarabahaye uko jewe rero ikingereza ndacyumva ndakivuga ndakisoma mugabo si ukuvuga ngo ni kirimi ngo ndoza kuvuga ngo ndi proud ngo ndi kugikoresha nyene ngo ndi proud no ntabwo ari uko kandi igihe mba ngomba kuvuga akajambo ngomba kwisanzura kandi ntwenza mu kirundi aho kurusha uko ndovuga ikindi kirimi kitari kiwanze ego ni ikindi naco hari uwo nyene ubonye bajye ba president bagiye kuntuziye kuvuga nk'ijambo mu kindi gihugu ugasanga bari guforcing ibintu ngo bari kuvuga ngo birimi batazi ugasanga bari kwimaramaza bari kuhiga ijambo bari gufata ibintu bitagira umutwe n'amaguru bacanganya aho kugira barondera umuntu yize ubwo rurimi arutahura kandi abwumva neza amusigurire ukumva umenga ngo yoba yisuzuguze oya hari abantu nukuri bafise ntuzeye bumva indimi kandi bazitahura kandi bazishobora kuzikoresha ni mubakoreshe cyangwa mukoresha ama technology y'ubu ya Google Translate cyangwa nyene ibi vyuma twahawe ntuze kwiteza isoni ntuze gutuka Imana ngo uri kugomba kuimpressing abantu sawa rero nukwiga mugire ibihe byiza